umwami wacu. Amen. Amen. Mbega natwe Yesu adukorera iki? Abahezagirane natwe. Amen. Murakoze cane. Sinzi ko hari abari muri Amerika uno munsi babonetse. Mbega hari uri Amerika yo turamutsa nawe tukamuha kaze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Natwe bene data bo muri ku mugabane wa Amerika turabaramukije cyane mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mbega muri Amerika naho tubahe kaze mu izina ryande. Ya Yesu Kristo. Yesu abakorera iki? Abahezagirane natwe. Amen. Kaze cane. Yesu abahezagire kandi turi kumwe n'abakozi b'Imana hagati muri twebwe kandi n'umunezero mwinshi kubana nabo. Reka duhere kuri mwarimu hariya Edini Cizanye muri Algerie, aramutse ishengero natwe tumuramutse. Yesu Kristo nashimwe. Amen. Nanje ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Mbega mwarimu wacu tumuhaye kaze mu izina ryande. Yesu amukorera iki? Abahezagirane natwe. Amen. Amen. Kaze cane. Dufise kandi umushitsi, nibaza ko ari irya mbere atugendera kandi n'umunezero mwinshi kumwakira. N'umukozi w'Imana Pasiteri Aime hariya arongoye ubwiriza bwa hariya Toronto muri Canada. Ubu ni mu gitondo none tumuhe kaze nawe turamutse natwe tumuramutse. Yesu nashimwe. Amen. Nezerewe cyane kw'Imana yemerewe gusubira kubana namwe ubaye kugira kabiri tubana none rero umwami Yesu Kristo abahezagire cyane. Amen. Mbega pasiteri wacu tumuhe kaze mu izina ryande. Ya Yesu Kristo. Yesu amukorera iki? Abahezagirane natwe. Kaze cane. Yesu aguhezagirane natwe. Biranashoboka ko tugira n'abandi bashitsi kumbure batari baherutse canke ari bashasha ari rya mbere baje, none twagomba nabo nyene tuce tubaha uyu mwanya wo kugura mikro kugira baturamutse. Navyo biranezera kurabukanya na bene data, ntihagire utaturamutsa ari umushitsi. None rero turabahaye kaze muramutse ishengero, mutubwiye naho muri. Nagira mbaze kuko kajya kalinki nari nagasangiye na bene data, nagira mbaze ko araba bene data muri Toronto babanye natwe ngo turamutsa bakaramutsa ishengero. Yego cane. Ngira ntabo. Yesu abahezagire. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Nanje ndi umukristo w'i Toronto, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Kaze cane. N'abandi bari Toronto turamutse, umuntu yaronse umurongo turamutse. Ngira ngo nabo reka n'uwundi wese ahari hose umushitsi, uyu n'umwanya wo kuramukanya nawe nyine n'uw'igiciro kuramukanya na bene data. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Nandi wo Kristo ari muri Angleterre, nitwa Iteriteka Estela, n'ubwa mbere nkoranye namwe. Yesu nabahezagire. Amen. Amen. Kaze cane. Yesu aguhezagire. Amen. Kandi ni kaze yo kugumaho aya masaha yamaraya nyene nejo azoba ari nk'aya mango. Turaguhaye kaze yo kugumaho. Yesu aguhezagire. Amen. Yesu abahezagire, murakoze cane. Yego. Yesu nashimwe. Amen. Nari nkaba ndi umukristo ari muri Korea y'Epfo. Imana nibahezagire. Nawe witwa gute? Uri mushasha nawe?
ndi mushasha yitwa banga ryawe promesse. Promesse, ego nabonye ko baguhaye kaze no muri groupe ya WhatsApp, wowe washitse. None rero kaze cyane, Yesu aguhezagire. Amen. Ngira ngo abashitsi naba kandi turabashimiye Imana mwese, turabahaye kaze yimva mutima kandi kaze yo kugumana natwe. None rero tugomba tuje dutera tuje imbere, tuje dusenga Imana, dusengera uyu mwanya aho tugiye kumva ijambo ry'Imana yaduteguriye. Umuntu wese yisengere mu mutima kugira ngo uyu mwanya ube umwanya w'ikimazi, yigijeyo ibindi bintu byose mu mutima vyo musamazi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ushira umutima ku ijambo niwe azobona ivyiza. Umuntu wese rero yisengere kugira ngo umutima wose uje kuja ku ijambo Imana yaturungikiye. None rero imbere yuko turyumva, reka duhe kaze Encadreur Floribert asengere umukozi w'Imana, asengere uyu mwanya. Kaze. Mana yacu ugororotse, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye neza Mana, ukatwegeraniriza imbere yawe kugira ngo uducurire amajambo yawe, twige kukubaha Mana. Nta kindi kintu na kimwe gihindura umuntu icaremwe gisha atari ijambo ryawe. Kuryumviriza, kurishira ku mutima, kuryumvira Mana, nivyo biduhindura abana b'Imana. None rero mu izina rya Yesu, muri kano kanya umuntu wese yateye intambuko Mana, akavuga ati ngira nugurure, ngira mbane na bene data, ngira numva ijambo ryawe, turasabye umuhe kumva ijambo ryawe vy'ukuri Mana. Umwugururire, umukureho ibintu vyose vyo muza kuryumva Mana. Mu izina rya Yesu, umukozi wawe turamusengeye kugira ngo umukoreshe. Mu izina rya Yesu, ibimenyetso n'ibitangaza bikoreke, bikurikira ijambo ryawe, birishingira intahe Mana. Muntu yaje ngaha abuze amahoro, agize iminsi agowe, afise ibibazo atabona inyishu, arondera ngene yoronka amahoro ayabura Mwami. Turagusavye ko yarinze aza imbere yawe, ave ngaha mubonanye Mana, aca agenda anezerewe avuga ati nabonye umukiza, nabonye Yesu. Mu izina rya Yesu, ave ngaha anezerewe ahuye nawe Yesu. Mu izina rya Yesu, n'umuntu yaje ngaha afise uwundi mutwaro, afise ikibazo ico ari cyo cose, kubw'ububasha bw'ijambo ryawe Mana, ave ngaha atabawe. Urakoze Mana, turasengeye connection, turasengeye Mana umwanya wose. Mu izina rya Yesu, umukozi wawe umukoreshe Mwami wacu Yesu, uvuga uciye muri we Mana. Mu izina rya Yesu uzoba ukoze Mana. Turagushimiye, umuntu wese umuhe gucira bugufi ijambo ryawe, umutima wuwugururira ijambo ryawe, mpwemu yera akora igikorwa. Urakoze, turagushimiye kuvyumvise Mwami, tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Yesu nashimwe. Amen. Rero tugiye kwakira umukozi w'Imana kandi kumubona hagati muri twebwe n'umunezero. Yavuze ko ari rya kabiraza, ariko je tuzinanye kera cyane, nabonye yaruka. None rero kandi n'igihe Imana yamuhamagara ngo abe umukozi wayo mu rwego rwo kuba umupasitori, naritemwa, niho narindi ngira haciye umwaka, niho yabaye umupasitori umuzezwa shengero wa hariya Toronto. None rero sinza kumuvugira byinshi, ngomba ndamuhe kaze kubera yuko ishengero ryacu pasiteri riguma riri bamwe basohoka bagenda i Burundi, abandi bagenda ahandi, hagumamwo bashasha. Ico gituma tuja kumusaba akipresenta gatoya, agaca ashishikana n'ijambo ry'Imana. Kaze. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Nobanza kuvuga ko dushimiye Imana yo mw'ijuru, yego yo yatwuguriye gusubira kubana namwe. Ndanezerewe cane mbonye
abantu b'Imana bari hirya no hino, kandi by'ukuri uyu ni umugisha w'Imana n'ubuntu bugeretswe ku bundi mwagiriwe kugira ngo muronke akanya ko gusengera hamwe. Rero nk'uko umukozi w'Imana mwari mujiri yabivuze, twarakoranye kuba by'Imana igihe kitari gitonya mu Kamesa, hama turaheza turazino naho nyine twashishikarijwe kuba by'Imana kuko tuhamaze imyaka itari mikenyaga ikirakwira hafi 10 hafi 15 gutyo ikirababa. Yego twarabaye mu bikorwa by'Imana bitandukanye mu province atandukanye, muri province bita Nova Scotia twari dufise ibikorwa by'Imana dukorerayo, turabavuga butumwa, kandi naho nyene hari ishengero ry'umwami. Hama rero turahava indi province bita naho dushishikariye kuba by'Imana ni no munsi turi. Yego tukaba dukoreye kuba by'Imana Toronto. Rero abazogirirwa ubuntu ukaza muri kino gihugu tuzonezerwa kubabona no kubakira. Yesu nabahezagire cyane. Amen. None rero ndanezerewe cyane rwose. Reka ngira presentation niyo, reka tuje mu ijambo ry'Imana kuko ndibuka igihe ca mbere twari kumwe benga hari mu mwaka w'ibihumbi 2021. Urumva ko haciye imyaka itari mikenya. None rero Yesu arakoze ko asubiye kunyemerera gusubira ku bana n'ishengero ry'umwami. Nuko reka tuje mu ijambo ry'Imana, maze kumva rero ko turi kumwe, twarasenze Imana mu mutima. Hama rero hanyene niho nari nicaye numva ijambo rije mu mutima, riri muri Daniyeli kiriya gice ca 11 kuri ya murongo wa 32 b. Niryo jambo numvise twosangira kandi rifise inkomezi muri jewe, kuko imbere yuko dusangira n'abandi amajambo y'Imana arabanza akadufasha ubwacu. Yaramfashije cyane rwose aya majambo, nayumvise nk'amashasha muri jewe, ndavuga nti iri ni ijambo ry'Imana Imana impaye ngo dusangire n'ababene data. Rero tugiye gusoma muri Daniyeli, turaza gusoma n'ayandi majambo abiri azashigikira iryo jambo, mugabo yose uko ayo yabiri aza kuza bashishikira ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli 11 umurongo wa 32, aza gutsindagira iryo jambo, kandi rasenga Imana ngo muhemu yera ashoboze kugira ngo dutahure iri jambo ry'Imana. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo abakora ibibi byo mu kurwanya isezerano azobazimirisha akarimi keza, ariko ijambo ragomba niririkurikira ngo ariko abantu bazi Imana yabo bazoshikama bakora ibikomeye. Abantu bazi Imana yabo bazoshikama bakora ibikomeye. Ndiko ndagerageza kurushizaho gutahura iri jambo muri Bibiliya y'Icongereza. Haravuga ngo the people that know their God shall be strong to do exploit. The people that know their God shall be strong. Amajambo abiri yafashije cyane, nagomba ko tuvugana ko kuri aba bantu, that people that know their God, aba bantu bazi Imana yabo. Niyumvira ijambo kumenya Imana sanga ni rigari, ni rinini. Hari igihe umuntu by'ukuri ikibazo gihari no munsi dusanga aho tugarukira mu kumenya Imana ari hafi. Ivyo rero iyo umuntu agarukiye hafi mu kumenya Imana bimutera kutayimenya,
kandi iyo umuntu atamenya imana ntabwo ashobora gukora ibi by'ubutwari twumvise, ntabwo ashobora gukomera, kuko muri iri jambo rikurikira ngo they shall be strong, bazokomera. Ijambo ryo gukomera ntabwo bakomera kubwo gukomera gusa, bakomezwa n'ibyo babonye mu mana. Rero ngo aba bantu bazi imana yabo ntabwo ari abantu bapretendinga yuko bayizi, ntabwo ari abantu bayivuga ku munwa gusa, ni abantu bayirondeye bakarondera kumenya impande zayo zose. Burya imana ni nini, tuzohura n'abagarukiye hafi batashitse kumenya yose, kandi abo bagarukiye hafi inkuru zabo bazana ntabwo ari inkuru nziza. Ni bamwe muzokumva bakubwira ngo muri Panekoti tuhamaze imyaka 50. None nimba hamaze imyaka 50, then what did you gain? Ni igiki wungutse muri yo kumanya imana niyo myaka 50 maze mu mana? Yesu nashimwe. Umuntu arashobora kumara imyaka ariko imana atarondeye kuyimenya. Rero ngaho iri jambo ryanezereye umutima wanje, buryo niko ndasoma ijambo ry'Imana riransosera nkumva nanezerewe. Hari n'igihe bishika nkasanga ndiko ndatwenga jenyene, nkahaguruka nkaba very excited, nkumva nanezerewe kuri ijambo ry'Imana asomye, kuko mishuriwe n'Imana ikindi kintu gishasha ntarinzi. Ndavuga ntirega mu mana hari amabanga menshi. Rero iri jambo ngo abazi imana yabo bakayimenya bazokomera. Haleluya, bazokomera. Kandi nibamara gukomera bazokora iby'ubutwari. Iby'ubutwari ntabwo bikora umuntu afise intege nkenye, bikora umuntu ari strong, maze gukomera. Yesu nashimwe. Rero iri jambo ngo abazi imana yabo, niyumviye ko umuntu umenga yobaza ikibazo ati none imana yawe urayizi by'ukuri? Urayizi ko ari imana ifise ububasha? Urayizi ko ari imana ikiza? Urayizi ko ari imana ikura umuntu kuri A ikamushina kuri Z? Urayizi ko ari imana ihindura ibyase guhinduka? Urayizi ko ari imana itabara? None imana uyizi kugarukira he? Rero abayimenye ntabwo batega ubwoba n'ibiteye ubwoba abandi, kuko barayimenye. Barazi yuko ibyo biteye ubwoba abandi kuri bo atacu bishobora kubagira. Kubwo kumenya ibyo rero, aho abandi bose bafise ubwo bwoba badashobora gutera intambuko, bo barahaguruka bagatera intambuko no mu bihe bigoye, kuko bari bayizi. Hari umuntu yagaragaye mu bihe byari bikwiye ko agaragara muri Bibiliya. Yesu bamaze kumufata bakamubamba, hari umuntu atagaragara mu bigishwa ba Yesu baboneshwa amaso y'umubiri, mugabo yagaragara mu buryo bw'inyegeje bwo mwibanga. Yari Yosefu. Cari igihe kigoye cyuko umuntu wese yemanze ko azi Yesu agendana nawe bamufata bakamugirira nabi. Ico gihe rero n'abakurikiye Yesu, n'abagendanye nawe, n'ababanye nawe ijoro n'umutaga, bageze ahantu baja kwinyegeza, harabura n'umwe ahaguruka. Mugabo uyu muntu muze kuzosoma amateka yiwe yari incabwenge, kandi ngo yari umuntu w'umwubahwa. Uyu muntu yari yaramenye Imana cyane mu buryo bukomeye gusumba n'aba bigishwa ba Yesu bamukurikira ico gihe bataronka mpwemu yera, kuko ngo ico gihe abo bose bari bafise ubwoba. Yarahagurutse aragenda kwa Pilato aravuga ati nje gutora ikiziga ca Yesu. Nta muntu yari kubaho kuvuga iryo jambo, ariko icabimuteye ni giki?
abazi imana yabo bazokomera, nibamara gukomera bakore iby'ubutware. nta muntu ashobora kumenya imana and then stay the same. Ntibikunda ko umuntu amenya imana ngo agume kwa kundi nyene. Umuntu avuga ko azi imana mugabo akaguma kwa kundi, ukumenya imana ni kwa kuri muri we. Nta muntu amenya imana ngo agume kwa kundi nyene, kuko kumenya imana bigira aho bigukuye naho bigushikanye. Yesu adufashe cyane. Amen. Ikibazo dufise no munsi n'abantu bavuga ko bayizi ariko batayizi, n'abantu badafise umwanya wo kurondera kuyimenya. Ni imana ngari ibyubaka umuntu spirituellement no mu buryo bwo mu mubiri bw'imibereho, mu mana biriyo bikomeza umuntu impande zose z'umuntu cyane z'imibereho y'umuntu. Yesu adufashe cyane. Iyindi tradiction kuri iryo jambo yo ivuga ngo the people who knows their God shall stand firm and take action. Iyo ni indi version y'icyongereza ngira ni NIV ivuga that people that we stand firm and then after they will take action. Niyumviriye kuri iri jambo ryo guhagarara umuntu atanyiganyizwa n'ikintu na kimwe. Aba bantu bamaze kumenya imana ntabwo ari abantu basanzwe, n'abantu batinyitse kubera ko atagishobora kubanyiganza. Imana idufashe cyane. Ntabwo ishobora kubakura aho bari, ntabwo ishobora kubanyiganza, ntabwo ishobora no kubahagarika. Yesu adufashe cyane kubwo kumenya imana. Bibiliya duhereza akarorero twosoma muri iki gitabo c'Ingoma ya mbere igice ca 4 turasoma dore ku murongo w'9. Abafise Bibiliya nini version za kera ni 459. Ingoma ya mbere igice ca 4 ku murongo w'9 dushaka ku murongo wa 10. Ndumva impapuro zikizingurugwa. Imana ihabwa icubahiro. Abazi imana yabo bazokomera, nibamara gukomera bazokora iby'ubutwari. Haleluya. Kubwo kumenya imana bizogukomeza, bizotuma uhangara ikiguhangaye, bizotuma uhagarara utanyiganyizwa, bizotuma udaterwa ubwoba nibihagarikije umutima abandi, kuko urayizi, uzi ubushobozi bwayo, uzi urukundo rwayo, uzi kugira neza kwayo. Aha rero umurongo w'9 aravuga ngo Yabesi yarusha icubahiro bene nyina, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namushikanye bingoye. Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli ati cyo mukama umugisha, ukungura urube rwanje, ukuboko kwawe kukagenda kundamira, ukandinda ibyago singogwe, nuko Imana imuha ivyo yasabye. Imana yo mwijuru idufasha cyane. Uyu Yabesi yavutse mu bihe bigoye, nuko novuga iwabo, kuko iwabo bari bakenye. Rero igihe cyo kuvuga kwiwe avuka ari muri ivyo bihe, barondera irindi zina bomwita, baravuga ati none twomwitira ihe zina. Bamwitira izina namwe mwumvise risobanura gutya ngo yavutse bigoye umuvyeyi wiwe.
rero muri uko kuvuka kwiwe yabese asanga ibihe ubuzima abavyeyi biwe babayemwo ntabwo ari bwiza, suko imbere ya yabese atabandi bari bavutse, suko imbere ya yabese atabandi bari bahari mugabo uyu yabesi ntibwiye ngo yarabagije abavyeyi ati mbega iyi Mana muvuga irahari? Abavyeyi baramwegera bati yego irahari. Ati none iyi Mana burya ishoboye guhindura ibintu? Ati ehegera ishoboye kubihindura. Yesu adufashe cane. Kumbure baramubwira bati ibi bihe turimwo si vy'ubu ni vya kera. Ibi bibazo vy'ubukene n'intambara n'amageragezwa n'ingwara tumazemo igihe kire twariyakiriye n'ivyacu. Basogokuruza bawe barabivukiyemwo babikuriramwo, baso bawe barabivukiramwo babikuriramwo. Mu yandi majambo bariko barabwira yabese ngo nawe nta yindi choice ufise, nukubikuriramwo nukubivukiramwo nukubibamwo gutyo nyene n'abazogukurikira generation uko zigenda zikurikirana uzokwama twisanga muri ivyo bihe. Ariko kubwo kumenya Imana k'uyu yabesi ntabwo yemeranye nabo. Niki cyatumye atemeranya n'aya mateka abavyeyi babo bari bafise? Nuko yarondeye kumenya Imana, aramenya ko hari Imana ihindura ibihe vy'umuntu, aramenya ko hari Imana ishoboye, aramenya ko hari Imana y'ubushobozi, aramenya ko hari Imana igira neza. Yabesi niyemera kuguma muri situation asanzemwo abavyeyi. Abazi Imana yabo nabo rero bene data bazokomera bakomejwe no kuyimenya, kuko bayirondeye bakayimenya, kandi bamaze gukomezwa no kuyimenya bazohaguruka bakora ivy'ubutwari. Ntabwo bazoreka ngo bagume mu bihe birebire bibi bamazemo igihe kirekire. Bazomenya ati hari Imana. Mu bihe by'Abisirayeli mu gihe bariko barubaka temple igira kabiri, hariho umugwi w'abajuife bita abamakabe. Abo bantu bari babaye muri Isirayeli muri iyo myaka mu gihe c'ubwami bw'abaroma n'abasiriya bari hamwe baba muri Isirayeli. Maze uwo mwami yari atwaye ubwo bwami agira imigabo kuko batari bahuje kiritire. Abo bajuifu basenga Imana yabo, mugabo abandi bakora iby'ubupagani no guterekera no gusenga ibyigwamana byo muri Siriya. Rero uwo mwami yatwara ubwo bwami ashiraho yuko abo bajuifu bakwiye kureka gusenga Imana yabo, maze n'ibyo bakora byose bijanye no kubaha Imana bakabireka bagakora iby'ubupagani. Aba bantu bari bakenya, mugabo ugiye kuraba ntabwo bigeze bemerera uyu mwami yari atwaye ubu bwami ampiri y'ico gihe guheba Imana yabo. Bavuga ko yari famiye ntonya bake cane gose. Ihinduka ntabwo ku bantu bamenye Imana, ntabwo ari ngombwa ngo barinde kuba benshi, ntabwo ari ngombwa ngo urinde kuronka all the skills needed zikenewe, izo bavuga ngo ufise izi niho bikunda, ufise ibi niho bikunda, ufise ibi niho vyoshoboka. Eka kubwo kuyimenya bakoze iby'ubutwari, birukana abo basi b'Uhoraho muri ico gisagara. Hari ikintu kibi bakoze aba basi b'Uhoraho bakoreye abayuda, ngo baragiye muri temple bagenda kuhatangira
ibimazi ku mana yabo Zewusi, bagenda kuhabagira ingurube. Carazira yuko ivyo bitangwa mu ngoro y'Uhoraho, mugabo kubwo kubakengera bagiye gufata ingurube ngo baja kuyibagira muri urwo rusengero rw'Uhoraho, birabababaza. Mu yandi majambo bababwira ngo ya mana yanyu musenga iri hehe? Nimba mufise imana y'inkomezi, nimba mufise imana itabara, nimba mufise imana igira neza, kubera iki tobakura muri ibi turiko turabakorera? Hari ubwo no mu buzima bwa misi yose tubayemwo umugwanizi wacu Satani atukorera ibi, akakwereka ati none ko wama muri bino bihe, wama hatabura umuntu n'umwe mu muryango wanyu agwara kubera ko bavuga ko ari ingwara hereditaire n'ibindi n'ibindi. Ibi vyama bibakurikirana mu muryango, mu bana bawe, mu bavukanyi bawe, akaza ngo none yine bari y'Imana kubera ko itogukura muri no bibazo, kuko itogutabara. Ariko rero abazi imana yabo n'ikijambo Imana yamuhaye ngo dusangire bazokomera, nibamara gukomera bakora ivy'ubutwari. Yabesi ntiyemera kuguma muri ivyo bihe, mugabo bamwitangiye imbere ko bagenda bakurikirana, barabibayemwo, bariyakira, babigumamwo. Burya ihinduka ku muntu rya mbere nuko yemeranya nawe ubwiwe ibi harimo uko bimeze nuko bisa, akabona ko atari ibihe yarakwiye kugumamwo. Ku muntu byitwa ko yamenye Imana, iyo umuntu amaze kwemeranya nawe aba ari intambuko ya mbere agize imujana guhindura ivyo bihe. Mugabo iyo umuntu yiyakiriye akavuga ngo niko bimeze, nasanze iwacu ariko bameze, ntawe nabonye yageze aha hantu, nta n'uwo nabonye yakoze ibi, nta n'uwo nabonye yuzuye mpwemu yera, ukavyakira ukabigumya gutyo nyene, biragoye yuko uwo muntu azobivamwo. Kandi kibabaje si wewe wenyene ubivyigumijemwo, mugabo ubigumijemwo n'abandi bari inyuma bazogukurikira. Imana ishimwe ko Yabesi yaciye arakata ivyo bihe bibi generasiyo y'umuryango wabo bari bamaze igihe bagenderamwo. Inyuma Yabesi bagize umugisha, generasiyo yaje inyuma Yabesi babonye Imana, bagendanye n'Imana. Rero abazi Imana yabo shengero ry'umwami bazokomera. Haleluya. Byukuri, if you know your God, you will stand firm and you will take action. Abazi Imana yabo bazokomera, kandi nibamara gukomera Imana izobakoresha iby'ubutware. No muri ico gihugu urimwo hari impamvu yakuzanye, ni kugira ngo uyimenye ukoresha iby'ubutware. Nta muntu akwiye kunezerezwa no kuguma muri the same position, ahantu mu kibanza kimwe. Yesu adufashe cyane. Umuntu amaze kuyimenya impande zayo zose uko zingana, akamenya ububasha buri muri yo, akamenya kugira neza kwayo, akamenya urukundo rwayo, bazokomezwa n'ivyo. Kandi kubwo kubimenya bizobaha gutahura ivy'Imana, bibatere gutaking your action. Ako ndavuga bibahe kuva muri ivyo bihe barimwo. Bishobora kuba ari ibihe byo kudasenga Imana, bishobora kuba ari n'ibindi bihe kanaka by'ubuzima. Yabesi niyemeye kuguma muri ivyo bihe,
it's not about you yourself, but it's about also the coming generations izogukurikira. Bazokomera bazi Imana yabo bamaze gukomezwa no kuyimenya. Haleluya, bazokora iby'ubutware. Amen. Kandi ibi by'ubutware ntabwo ari ibyo mu rugo gusa no mu muryango, oya, no mu ngoro y'Imana. Nta by'ubutware umuntu ashobora gukora mu ngoro y'Imana bidahereye in your family, mu muryango iwawe. Niho bihera bigaca bigenda bigashikira no mu ngoro y'Imana. Yesu nashimwe, Imana ihabwa icubahiro kandi Imana idufashe cyane. Rero bazi Imana yabo bazokomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutware. Ku munsi wa gatandatu twari dufise igikorane c'ugwaruka Ottawa, nibo twagwaruka twaganiye nabo, hama turababwira amajambo ashaka gusa n'aya. Mugabo tuvuga yuko umuntu adakwiye kwiyugaranira ku muryango nk'utagira Imana, Imana yarawuguruye. Yesu adufashe cyane. Umuntu adakwiye kumva yiyakiriye. Ushobora kuba uri no muri zone de confort. Muze musome bijya bihe bya Mose agenda gukura Abisirayeli muri Egiputa, urugendo yagize rwo mu bugaragwa. Hari aho yashika kumva ko ari comfortable, afise amatunga yiwe, afise abakozi bamukorera. Mugabo ntabwo yashima kuhaguma, yashima kunguruza, akava muri iyo zone de confort arimo, naho biteye ubwoba kuyivamwo. Kandi rero nasanze umuntu ashobora kuba comfortable atari uko ari mu bihe byiza no mu bintu byiza, muga kubera ko ivyo bintu cyangwa ivyo bihe abimazemo igihe kirekire, yari yakiriye, arabyakira, avuga ati nuku niko biri, niko Imana yabishizeho. Bikamutera ubwoba gutera intambuko kugira ngo yunguruze. Yesu adufashe cyane. Ariko abazi Imana yabo bazokomezwa n'Imana, bibatere gutera intambuko kurondera kuva muri ibyo bihe babayemo bibi. Nta muntu abari muri ibi bihugu muri Europe nico kimwe n'ibi bihugu byo hino, nta difference nini iriho. Nabwiye ugwaruka ni byiza ko abantu bashika bagakora ubuzi bwose bashotse bakora. Ni byiza koko pe, kubera ko ubu uri kurarondera stabilité y'ubuzima niho gishika. Ça c'est normal. Mugabo c'est pas normal ko umuntu abiba mu gihe kirekire akiyugarira k'imiryango. Ino twebwe usanga ari ubuzi bw'inguvu. Iyo umuntu abakoze igihe kirekire, icyo akuramwo ni ingwara. Usanga hari amasentire usanga bambaye ku muntu agize ikibazo cy'umugongo, usanga umuntu yambaye amasentire kubera ko akiri mutonya, afite imyaka 20 n'ingahe. Ico dupfana n'aba bantu ni uko umukorera. Mugabo igihe wagwaye cyangwa wapfuye, uwo munsi nyene mu kibanza cyawe arahashize uwundi. They don't care about your life. Yesu adufashe cyane. Ariko abazi Imana yabo bakamenya nk'uko yabese yamenye Imana ikura abantu muri no bihe, bazokomezwa no kuyimenya. Nibamara kuyimenya bakora iby'ubutware. Ko Imana yabegeranije muri ibi bihugu bene data ni kugira ngo muyikorere, mukore iby'ubutware. Aba bantu muri kumwe batazi Imana, nimutinye kubabwira ijambo ry'Imana. N'ubushobozi
buhindura abantu nk'uko umuriro iyo umuntu agenda arawutwara aho awucishije hose hagenda harafatwa nimba hari ibyatsi, niko namwe bw'Imana yadukuye hariya ikatuzana kugira ngo aho duciye hose tugende turafatisha, dufatisha, tudomeka. Yesu adufashe cyane kugira ngo n'abo bantu batayizi baze bahabwe n'ubuntu bw'Imana kuyimenya. Nta muntu akwiye kwiyugarana ngo agumye iby'Imana cyangwa ngo abinyegeze. N'ubushobozi buri muri mwebwe Imana yashize muri mwebwe, ubutunzi bukomeye. Abazi Imana yabo rero bazokomera, haleluya. Kandi bamaze gukomera bazokora iby'ubutwari, bazokomezwa no kuyimenya, bazokomezwa no kurondera kuyimenya. None abantu borondera kuyimenya gute? Reka dusome muri Proverbs chapter 2 verse 4 to 5. Imigani 2 umurongo wa 4 n'umurongo wa 5. Haratubwira ingene bayirondera. Umuntu nagira umwete wo kwirondera nk'urondera inzahabu, haleluya, azoyibona. Hari abantu batagize umwete wo kuyirondera, bafise ahantu bagarukiye mu buryo bw'imhemu no gutahura kw'Imana mu buryo bw'imhemu, bagarukira hafi. Ariko umuntu w'Imana yagize umwete wo kuyirondera, Imana ishimwe cyane, arayimenya, haleluya. Reka dusome kuri uriya murongo wa 4 n'uwa 5. Haravuga ngo niwaburondera nk'ifeza ukabusesangura nk'urondera inzahabu zanyegejwe. Reka mvugire ijambo, iyo umuntu ariko arondera ifeza, you can do everything, nothing can stop you. Mpaka iyo feza uri kurondera uyibonye. Urabyuka, tukabyuka n'amajoro tukagenda kurondera izo feza. Bibaye na ngombwa ukarara amaso ukanuye kugira ngo turonke izo feza. N'uyu muntu arondera Imana the same way like this, haleluya, azoyibona. Hari abantu bagarukiye hafi bazana inkuru z'icavutu ku bantu b'Imana, ariko Imana uko yari iri kera, haleluya, n'uyu munsi ni kwiri, he still the same. Yes, ntabwo yigeze ihinduka. Ni Imana y'ubushobozi, ni Imana ikiza, ni Imana itabara, haleluya. Rero ngaha haravuga ngo niwaburondera nk'ifeza ukabuserangura nk'uburondera inzahabu zanyegejwe. Umviriza ijambo rero ngomba ryanezereje cyane, ngo niho uzotahura ukuba uhoraho, haleluya, uko ari. So what that mean? Bivuga ngo ntabwo ari ibintu bibonwa n'abantu bagarukira hafi. Oya, uko gutahura kumenya Imana ntabwo ari ibintu bironderwa n'abantu bito bimenywa n'abantu bagarukira hafi. Bimenywa n'aba bantu bafata ibihe bakayirondera, nk'abarondera ifeza, nk'abarondera inzahabu, nk'abarondera amafaranga yanyegejwe. Abo rero abo bantu barara amajoro, bari ku mapfa ariko barasenga Imana, Imana yo mwijoro, uko wiyeretse Daniyeli muri rwa rwobo rw'intambwe, uri kwa kundi ntiwigeze uhinduka, nanje unyiyereke. Mana yo mwijoro, uko wagiriye neza Yabesi ukamukura mu bihe bigoye yararimwo bwo mu muryango wabo, ntiwigeze uhinduka, wicari kwa kundi nyene. Yesu nashimwe. Abo bantu rero ku murongo wa 5 niho uzotahura ukuba uhoraho ko ariko ukaronka iki, ukaronka kumenya Imana, haleluya, ukaronka kumenya Imana. Twasomye hajya muri Daniyeli havuga ngo the people that know their God shall be strong. Nasubinyira ijambo that know their God, the people that really, not pretending, that really know their God, they will be strong. Imana ishimwe. And after being strong, they will take action. Aba bantu ntabwo ari abantu basanzwe.
aba bantu bamenye imana n'abantu bateye ubwoba kuko they are unmovable. Ntushobora kubamuvinga ngo bave habagenda. Uncheckable. Ntushobora kubashekinga ngo igere byose bije ngo bakure kumenya imana, bibakure kuba imbere y'imana. N'abantu unstoppable. Ntibashobora kubahagarika. Yesu nashimwe. Ukwizera bafise kubabwira ngo bandanye. Naho bigoye kubabwira ngo imana ifise ubushobozi kugukiza. Naho maze igihe kirekire urwaye, naho maze igihe kirekire urondera akazi, bamenye ati hari imana ifise ububasha bwo kubikora. Aba bantu rero niho baheza bakamenya ukuronka kumenya uhoraho. Muri Zaburi haraho nasomye avuga ngo abadandariza ku mazi agaranzutse ngo bakagendera mu mato ngo nibo bamenye ubushobozi bw'Imana n'ibitangaza byayo ngo Imana ikorera mu idamba. So Bibiliya tubwira ugiye gusoma mu gitabo cy'Itanguriro, Mose ntabwo yari kuzopfa abonye igisaka caka umuriro ngo abone Imana iyo ashishikara kugarukira hagiye agarukira mu kuragira bijya bitungwa bya Sebu. Ariko umunsi umwe yavuze ati jewe iyi rutine irambiwe. Umuntu mu guhinduka nuko arambirwa na rutine, akumva yuko hari ahandi hantu. Reka ndababwire bene data, we live once. Umuntu abaho rimwe gusa. There's no second chance yo kugaruka ngo ukorije ibyo ibitabaye korije. Nasomye igitabo kiranezeza kimbwira ngo ahantu haguye amaproje menshi ngo ni kuri cimetière. Abantu bapfanye amaproje atabaye réalisé, kumbure kubera ko batari bazi iyo mana, kumbera kubera ko batagombye kubikora. Umuntu abaho rimwe gusa. Umuntu nakwiye kubaho ngo agende nk'utigeze abaho. Umuntu w'Imana akwiye kugenda agasiga ivyerekana ko yahabaye. Ibikorwa by'Imana muri ko murakora hari abazosigara inyuma yanyu mwabwirije, bazokubaka ingoro y'Imana, bazoshigikira ibikorwa by'Imana. Yesu nashimwe. N'ibikorwa by'Imana dukwiye twese gukorana umwete nk'abariko barubaka ubwami bw'Imana. Yesu nashimwe. Rero Mose yabonye Imana amaze kunguruza akarenga mu bugaragwa. Rero bene data nshuti z'umusaraba n'aya majambo y'Imana reka ngarukirize ngaha. Ariko ijambo niri, abazi Imana yabo bazokomera. Imana ishimwe. Nibamara gukomera bazokora iby'ubutwari. Abayizi bazokomera. Uyu rero Daniel mu majambo make yariko aratwigisha avuga ngo the knowledge of God combined with strength that comes from God is the most powerful and enduring force against the devil in the world. Yesu nashimwe. Uku kumenya Imana twasomye ngaha muri Proverbe hamwe n'inkomezi ziva kuhoraho. Yesu ntabwo icubahiro. Ibi iyo umuntu abifise, uku kumenya Imana by'ukuri nta kimutera ubwoba. N'inkomezi n'ubushobozi bukomeye budahera against the devil, against the evil things, kandi n'iyisi y'uno munsi. Yesu nashimwe. Turondere kumenya Imana kandi n'Imana y'ubushobozi. Abarondera Imana mwete bazoyibona. Yesu nabahezagire. Kwagira ngo dusenga Imana. Ivy'Imana ni birebire, ni byinshi. Ntawo biheza. Tusha tugarukiriza ngaho. Ariko numva kose ngakubwijambo ry'Imana. Mbega nibiki byakugumije mukazitiro. Niki cyaguteye ubwoba ukaniyakira ko niko Imana yabigeze, siko Imana yabigeze. Ariko yashizeho kugira ngo numara kwimenya uzokora iby'ubutwari.
birashoboka rero umuntu muri twebwe ijambo ry'Imana rikaba ryamufashije hari icyo ryakwibukije. none rero sinzi ingene muhora mubigenza, aca dufasha mwarimu kugira ngo nimba abahari bavuga ati ndiho, nimba abahari baca bugufi bagasenga Imana, ico duheza mwarimu. tunashimwe. Amen. Amen. Rero turashimira Imana kandi turumva ico Mpwemu ariko aravuga hagati muri twebwe, umwe wese ahayumvise ico Mpwemu avuga. Numvise jewe ijwi rimbwira ko nka invitation rivuga ngo révolte-toi contre la mauvaise routine. Oui, révolte-toi vite contre une mauvaise routine. Yukubwira yuko bitwiye kuguma uko nyene bizokwamuko hari ahandi mu buryo bw'Impwemu, hari ahandi Mpwemu agomba kugushikana. Niyo message numvise muri iri jambo. No mu buryo bw'umubiri hari ahandi woshika, kandi Mpwemu agomba uhaguruke wirevolte kuri iyo routine mauvaise. Hanyuma rero uce uhanga amaso Imana yo mwijoro. Twagomba rero umwamaze kuduza ibiganza, abavuga amwe wese muri ikiganza Imana irabonamwo ico asavye, ico ariko araririra. Umuntu avuga ati ndagomba gutera indi ntambuko, sanze ndi Yabesi, kandi Yabesi ivyo yasavye yarabironse. None rero tugomba tuce dusaba umukozi w'Imana asengera. Icambere dusengere umuntu avuga ati nasanze hari bitagenze neza, hari ivyo muneza kubanza gukura. Ni aha iki kiganza ni nka revolte bati ndahakanye. Bamuri byavuze ngo noye kwama mu mubiri, ariko ngerere muri Mpwemu yera. Hari ahandi woshobora kugerera ivyo wibaza ngo ntibishoboka kukuvako, birashoboka niko Imana ivuze. Ivyo wibaza ngo ntivyo kuvako, ntambwe wibaza ngo ntiwotera mu buzima, mw'izina rya Yesu uzoyitera niko Imana ivuze. Kubera yuko Imana, abazi Imana yacu, abantu bazi Imana yabo bazokomera. Ubu rero umuntu avuga ati sanze ahubwo nari nkomeye, nabaye igoyigoyi, nkomeza Imana. Si ukwikomeza, ni Mpwemu gukomeza. None rero umuntu yumva hari ivyo yotunganya, bari badugize ibiganza. None rero twagomba sabe pasiteri abasengere, abasabira imbabazi aho biyumvira ibitari byo, aho bagize foi mu bitari byo, bagombye kushira ivyizigiro vyabo ku Mana yacu ishoboye byose. None kaze ubasengere pasiteri Yesu agoheze. Mana yo mwijoro, turagushimiye. Ni ijambo ryafashije umutima wanje. Bazi Imana yabo, haleluya, bazokomera. Bamaze gukomera bakoreshwe na ivyo butwari. None rero Mana, bene data baraciye bugufi kubw'ijambo ryawe. Hariho ivyabagoye, hari aho bagenze uko bitabereye, hari aho biyanduje, hari aho bumviye ijwi ry'isi ryababwiye ngo ivyo vyo gukizwa biciyemwo ntaho uzoshika, gira nk'abandi bose badakijijwe, n'ibi vyawe vyogenda neza. Barabumvira barabikora. None rero Mwami Yesu Kristo, hagati y'ivyo vyaha, haleluya, n'ingero bikwiranye, twakitse amaraso yawe Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu. Muntu wese Mana yongere guharirwa ivyaha vyiwe, mazina y'umwe wese yongere kwandikwa mu gitabo c'ubugingo. Maraso ya Yesu yongere kweza ico ry'ivyaha ku mitima y'umwe wese, mw'izina rya Yesu Kristo. Mana yo mwijuru, umaze kubaharira no kubeza, ucurema mu mutima Mwami Yesu Kristo iyi Mpwemu ya revolte. Umuntu yumve mu mutima ko hari iyindi ntambuko, hari iyindi kibanza akwiye gusukwako, hari ikindi kibanza c'Imana akwiye kubamwo, hari ahantu Imana akwiye kuja Imana yamuteguriye. Mw'izina rya Yesu Kristo
umuntu wese mana yumvise aya majambo acava muri rutine mu izina rya Yesu, atera intambuko, ari uwagwajije umwana, ari uwufise ibibazo kanaka yari yakiriye akihebura, mana yo mwijuru yongere kwibutsa ko hari Imana ikora ibitangaza kandi Imana itabara. Urakoze mana kugira imbabazi abantu bawe, kandi ko amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo, mu izina rya Yesu Kristo bisavyemwo, amen. None rero twagira ngo duce dusenga, dusengere ubushobozi bwa mpwemu yera. Mpwemu yera, ijambo rikunda kumufasha cane birivuga ngo mpwemu ntawe umusesa, muganga ufise mpwemu asesa vyose, kandi ngo mpwemu agenda ngo gusesa n'ibiri mu mutima w'Imana akabituzanira, Imana ihabwa icubahiro. Uyu mpwemu yera niwe azodushoboza guhagarara nk'abantu b'Imana muri ivyo bihugu murimwo, mugahagarara nk'abantu b'Imana mudatakaje mpwemu yera. Mpwemu yera niwe azodusobanurira ibirushirije ibi, agaduha gutahura Imana cane. Reka numva twese ata muntu n'umwe muri twebwe atifuza mpwemu yera. Reka sabe mwarimu Julie adufashe gusengera gusaba ubushobozi bwa mpwemu yera bwongere bwururuke. Kaze mukozi w'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, haleluya, turagushimiye imbabazi zawe nyinshi zama ibihe bidashira. Turagushimiye urukundo utangaje, ubwo wakunze umwana w'umuntu, ubwo udukunda, wewe uduhoza kw'inyonga zo kutugirira neza. Turagushimiye uyu mwanya utubereye umwanya mwiza, kuko utugendeye, kuko watwiyumviriye ko umuntu wese ari hano wamwiyumviriye ko kugira ngo ahabwe aya majambo y'ubugingo, kandi amajambo yawe n'ubushobozi bukurikirana n'ibimenyetso n'ibitangaza. None mwami, nk'uko tubonye ijambo ryawe rivuze ngo abazi Imana yabo, haleluya, nibo bazokomera, kandi bamaze gukomera niho bazokora, bagakora iby'ubutwari. Mu izina rya Yesu nta kindi cokomeza umuntu. Abantu mu mubiri baraterura ivyuma bakaduga imisozi bakarondera kwikomeza, nk'uko bakora mu mubiri barakomera, mugabo mu buryo bw'impwemu nta n'umwe yo kwikomeza. Inkomezi zo mw'ijuru, haleluya. Umuririmbyi niko yavuze ngo inkomezi zo mw'ijuru zaraje kuri bo, umucanwa ucuraka uva utumwe na mpwemu uvuye mw'ijuru. Turasavye urya muriro Mana, zirya nkomezi ziva mw'ijuru, inkomezi za mpwemu yera nizongere zururukire uyu muntu wese yumvise iri jambo akifuza mu mutima ati ndagomba gukomera. Rasavye mwami, inkomezi zivuye mw'ijuru zishe zimwururukira, zihindura ubugingo bwiwe, zihindura amateka yiwe, zisambura ivy'intege nke, ziturira ivy'intege nke. Inkomezi z'umuriro zinjire mu bugingo bw'umwe wese, maze mwami amaze gukomera ahagarara akore ibikorwa vyawe mu buryo bw'impwemu, adakoreshejwe n'ivyifuzo, adakoreshejwe n'umubiri, adakoreshejwe n'ubwenge bwa siyanse, ariko akoreshejwe n'ubwenge bw'ijuru, umwe bwari bwagizwe ibanga. Ndasavye umuntu wese aburonka buhabwe ko bwa bundi Pawulo yavuga ngo tuvugishwa n'ubwenge bwagizwe ibanga, ubw'Imana yateguye kera ko uwo mwandu wacu, ubwenge bwa mpwemu nibwinjiye muri umwe wese. Mwami urakoze ko vyose ubikoze, utugiriye neza, igikorwa cawe gishishikare. Mpwemu agenda arigisha, mpwemu agenda arafortifia, mpwemu agenda aravura, mpwemu agenda arasomora, mpwemu agenda arahishura amabanga yawe. Urakoze ko vyose ubikoze, mu izina rya Yesu tubisavye, amen. Kugira ngo dusengere ubu naho abafite imitwaro, ndaza guca asaba n'umusibo turi kumwe na mwarimu wundi. Imana dusenga ntiyigeze ihinduka, ico ari kwa kundi nyene, ico ashoboye gukiza, ishoboye gutabara, ntiyigeze ihinduka. None rero nimba ufise imitwaro wizigira Imana, uzana imitwaro yawe imbere,
y'Imana. Imana arayikugirira neza. Duhe kaze ego mwarimu ace asengera imitwaro. Kaze mukozi w'Imana. Yego, reka dusenge Imana. Urakoze mwami Imana, turagushimiye nyene icubahiro, izi mbabazi zawe z'amahebe bidashira zitumye wongera kugendera imitima yacu mwami Imana, kayiganiriza kuri rino banga ry'abantu bazi Imana yabo. Ego atari iy'abandi, atari iy'abavyeyi, atari ivya rutine vy'igihe ico ari co cose, ariko abantu bazi Imana yabo mwe ba Daniyeli bari barayimenye. Ego Imana yabo vyatumye bashikama mu gihe cabo, egome bakora ibikomeye. Turanezerewe kutwibutse mwami Imana, kandi ijambo ryawe ryamye ari ububasha, yagenda ryikurikiza ibimenyetso n'ibitangaza. Ba Petero bamaze kumenya Imana yabo bakoreshejwe ivy'ubuhizi, egome n'ibimuga bikamuguka. N'ubu niwe uhamagara abarushe n'abaremerewe Kristo Yesu ngo baze kuri wewe ubaremurure. Turasengeye umuntu yirimbuye, ego maguherereje kw'ivyizigiro, arumva kukwiye kuba Imana yiwe yera yera. Egome n'umuserukeko muri bijya kugaragarije mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, kwahisemwo kuza kuri wewe muremurure. Ari ingwara uyimukize, ari uboshwe mu buryo bumwe canke ubundi umubohore, ari ufise imitwaro imunyikiza umuremurure. Mw'izina rya Yesu agira ishimwe ritagabanije mu mutima wiwe, kuko uri Imana yiwe. Egome urakoze nyene icubahiro, shishikare kutuba hafi muri vyose nk'Imana, mw'izina rya Yesu Kristo umunyazareti, amen. Rero mwese mubise amajambo y'Imana, umwami Yesu aduhezagire hamwe. Murakoze. Amen. 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 Yesu nashimwe. Amen. Nuko rero turashimiye Imana, kandi turashimiye n'umukozi w'Imana yatumye yarumikanye aya majambo. None rero umuntu wese kubwira ijambo agende avuga ati naje no munsi ngomba ndiyabese. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Umuntu wese agenda aho nawe wewe twumvise ngo yabese ngo yari yavutse bigoranye, aho nawe ntibyari byoroshe. Naho vyoba vyaroroshe ntivyigera vyoroha daye mu kuvuka mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impwemu. Kugira ngo umuntu avuke ubwa kabiri ntivyari vyoroshe, kuvuga nka umuntu wese yavutse bigoranye. Mugabo umuntu wese ni yabese. Rero Imana rero yishuye yabese, n'ubu ishobora kwishura uwo ari we wese muri twebwe. Yesu nashimwe. Amen. None rero turashimiye Imana muri byose, kandi umukozi w'Imana turamushimiye ko yumviye ijwi ry'Imana. None rero imbere y'uko tuja gutandukana, tugomba tubanze dusengere. Mwumvise aha twumvise ngo bazokora ivy'ubutwari. Turifuza kubona ivy'ubutwari bikorwa na mpwemu yera imbere yacu muri ibihugu turimo. Twagomba imbere y'uko dutandukana dusenga Imana, dusengere ibi bihugu turimo. Muri turi mu bihugu bitandukanye, umwe wese aja gusengera igihugu arimo. Mugabo dusabe umwe atuje imbere, aduze iri sengesho imbere y'Imana, kugira ngo muri ibi bihugu turimo tuhakoreshwe ivy'ubuhizi. Ntihabemwo uwuzoza muri ibi bihugu ngo ahagwire, ngo hamubera ahantu ho kugwa. Ahubwo ahantu umuntu wese ari ni champ missionnaire, n'ahantu twumvise ngo ni nk'umuriro ugenda waka uciye mu vyatsi ugenda uradomeka. Nuko dukwiye kumera, umuntu wese ahari bimushobokera, Imana idushoboze kwatsa uyu muriro no gusiga trace y'impwemu, kugira ngo nk'uko twumvise n'abazoza inyuma bazosange hari ikintu.
bazobone ko hari ikintu cyakozwe. None rero tugire impact umwe wese ahari. Twagomba rero turi dusenga Imana, dusengere iki ubutwaro waha hantu umuntu tubaye haratandukanye ngabo hose birakenewe ko haboneka impact kandi biracashoboka. umuntu umwe niwe yambwiye muri indwi ari yasengeye umutwaro bati nibaze kuko iri kurasengera ikintu ntagira ibaza ngo niwe wenyine uri kurasengera umutwaro ngabo aho mubufatanije n'ububazi bari hirya no hino. Yari yanezerewe yuko Imana yishuye ati ni nkuko ashambwira ati umuntu umwe wenyine yoshobora gusengera umutwaro w'igihugu ca Amerika yose, Imana ikishura kubw'umuntu umwe ari muri Afrika ariko asengera nka Amerika. None rero naho wowe umwe naho mwa muri babiri umuntu wese ahari isengesho rirashobora gushika kure rigaproduiza impact durable muri iki gihugu umuntu wese arimo. None rero twagomba gusengera rero ibintu by'umuvyuro, dusengere ko ubwami bwaguka bw'Imana aho duherereye. Reka dusabe umwe muri twebwe ace asengera isengesho imbere y'uko tusha dusezerana. None rero sinzi ko hari mwene data muganga Celestin ari hafi ngo atuze iri sengesho imbere y'Imana. Dr. Celestin ari muri Maroc kazi. Yego dusenge Imana yo mw'ijuru, Imana ugororoka cyane. Turanezerewe ko watukiriye ubuntu ukaduha kuba imbere yawe kuno munsi, nuhabwe icubahiro. Urakoze amajambo yawe w'iy'ubugingo Mwami Yesu, nushimwe ko watugendereye. Turagushima kudukunda mu izina rya Yesu. Igihe cyose wamutugenderera uduha Mwami udufasha, uduha ibyo kutugirira ikimazi Imana, utwibutsa n'abo turi bo. Mwami Yesu nuhabwe icubahiro, turi imbere yawe Mana. Erega abantu bawe bakumenye, twumvise yuko bazokomera kandi nibakomera bagakora ibihambaye. Nyakubahwa Yesu, erega batwitangiye imbere turabona ko bakomeye. Yabesi yarakomeye kandi yakoze ibihambaye Mwami. Igihe ciwe caraheze ntakiriho, iki gihe ni twebwe turiho Mwami. Erega abasavyi bawe barakoranye na mpwemu yera kandi barakoze ibikomeye, barahinduye byinshi mu isi. None natwe Mwami wa mwakino gihe twongeye kwibutswa ijambo ryawe Mana, ntabwo riziye ubusa. Hariho ico ugomba gukora mu izina rya Yesu, mu bihugu turimo, mu miryango turimo, mu izina rya Yesu. Aho umuntu ari Mana, hariho ico ugomba kumukoresha, kuko Mwami isi urayikunda, abantu waremye urabakunda Mana. Ngo budashira Mana, kugira ngo Yesu nudukoreshe Mana, ibintu bihinduka mu izina rya Yesu. Imitima benshi ihinduka mu izina rya Yesu. Abantu benshi bongere kubona Imana Mwami biciye kuri twebwe Mana yo mw'ijuru. Atraveri yacu bongere babona Imana uzobukoze mw'ibi bihugu turimo, abari muri Afrika Mana yo mw'ijuru, aho umuntu wese ari, abantu bose bamubona bongere babona Imana, tubone ibihindutse Mana Yesu Kristo, kuko ni wewe washimye ko umuntu wese aja ahari. Mwami Yesu, haboneke Mwami Yesu ibihinduka uzobukoze, abari muri Europe nuko, abari muri Amerika nuko, abari muri Asia nuko, umuntu wese ahaherereye Mwami Yesu. Yesu Kristo, haboneke impact uzobukoze. Reka ikindi gihe uzobaza umuntu wese Mwami ibyo yakoze. Umuntu wese waramuhaye misiyo kandi uzomubaza ingene yayikoze. Rero ntituzi gituma twibukijwe ibi Mwami. Turakwinginze rero tugenderere, ntituba bicaye, ariko umwe wese Mana ashishikare kugukorera. Imitima ya benshi kirurakoze kuri Imana, uzibikwiye bibere bari bakudushoboza. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo.
amen. Nuko rero turabashimiye cyane mwese mwaje kumva ijambo ry'Imana, kandi nk'uko twabyumvise ni ugushishikara kuyirondera nk'uko barondera ifeza n'inzahabu. None rero twagomba no gushimira umukozi w'Imana, kandi tumurungikana n'intasho hariya mu ishengero ryo muri Toronto. Jewe nagira ubuntu ndabagendera kandi hari mu ntango z'igikorwa, ariko nabonye batanguye neza no bashikara neza, kandi naranezerewe no gusangayo n'umwe murahoze muri iyi groupe, umwana yitwa Grace ari muri korale, azoturamukiriza bose nawe nyine amuramutse amubwire ko iyi groupe ikihari kandi imeze neza. None rero tugomba tumuhe kaze adusezere hanyuma tuca dusozera. murakoze cyane, ndabashimiye rwose muri byose, kandi umwami abahezagire. Nongera ndabatera intege, ibikorwa mukora bikomeza benshi mu buryo bwo mu mpemu, kandi bituma umuntu wese aherereye atumva ko ari isole, mugakumva ko ari connected, ari kumwe n'abandi bene data bariko barajana mu rugendo ruja mu ijuru. Mubishishikare, kuko umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo tuzohembwa nitutarambirwa. Yesu abahezagire, mushishikare, umwami azobahemba, kandi intasho muduhaye tuzoshikiriza bene data umunsi w'ejo tuba turi kumwe. None rero Yesu abahezagire cane, murakoze. Murakoze. Nuko kaze mwarimu Edi usenge usozera usengere n'ibikorwa by'ejo. Yesu aguhezagire. Kugira ngo ntari hafi, reka dusenge Imana. Ego kaze mwarimu Edi usenge isengesho ryo gusozera, usengere n'ibikorwa by'Imana by'ejo. Kaze. turagushimiye nyenicubahiro, dushishikaye kuba muri uyu munezero wo gushima ico wavuganye n'imitima yacu, uburyo watugendeye, abakubona aho ugeze ubakoraniriza ubusa, muzindurwa no kubacurira amajambo, kubigisha kwitondera ivyo wabageze. None turagushimiye ko tudatasha imvumure, natwe uvuganye n'imitima yacu. Nushimwe, nushigwe hejuru. Tubwo tugiye gutandukana, dusengeye ibikorwa vy'umunsi w'ejo kugira ngo uzobana natwe. Twongera gusabira mugisha umukozi yabanye natwe nariya shengero arimo, ko twaryumvise, n'umuntu wese yabaye kuri iyi platform, umugisha wawe ushishikare kumwomako. Icubahiro n'inganji bibi vyawe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, amen. Nuko turarangije, mwese mujana umugisha w'Imana. Yesu abahezagire. Amen. 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 Abafise akanya baca baramukanya imbere yuko bava bugara iyi link.